abantu bemera Michou ko ari umuntu w'umukozi umuntu afise vibe ziwe yisangije entre afise vibe ziwe yisangije anje ntafise babanze bandike mu commentaire. Okay, Kabos. Michou Miracle, she's back. Michou Miracle, I'm back. uzi nabwo bawumva ufise kuwe na Michou agarutse muri Siren Vibe TV hamuvuga ati no tugende buhoro urashobora kuvuga ati umu sister peut-être araje kunkura kuri 6 birashoboka Birarampengeje hafi nka twese usanga dufise ivyo no kwita bavyita gute content imwe urumva so we need innovation so turakeneye yuko numunsi birabishe gusanga ugenda kuri naka nakumbuka mama linambia siri masikioni mwanangu kwenye penzi lazima uwe makini mapenzi ya sasa si kama yale ya zamani na demo wa sasa si kama wale wenzetu mama maskini kafanya ugara wewe this is for you. Siren Vibes TV. Yo, ndabaramukije mwese bakunzi ba Siren Vibes TV, mwebwe mubandanya mudushigikira mugira subscribe, like, share ku biganiro tubashikiriza. Much respect, turabakunda cyane. Tukongera dushimira abafans bacu bose, tugashimira n'Imana yadushikanye kuri no munsi. Je numva ndaryohewe cyane, ndatiko menshi muko muri baza kuri Kabos aryohewe. Ngiye ko ndi kumwe na best presenters in town. Ndi kumwe na best entertainer in town. Bana bantu je nakuze ndabumva. Natanguye entertainment barabaye aba idol banje, that's why numva afise ivyishimo numva ndyohewe. Uwa mbere turi kumwe ngayo imande yaje muramuzi, la plupart y'abanyu muramuzi, yatanguye akazi ku journaliste kuva kera surtout muri domaine ya entertainment. Abo batamuzi mugire subscribe before all kugira yidondore azane na mood hama ibintu bigende neza. Ndakuramukije cyane. Ndakuramukije Kabos. Uruzi ko ndakwemera gose. Bandatangaye byataye. Amazina yawe kuri idol Ibana je ndabenza ubundi for real. Amazina yawe y'ukuri utubwire byose en rapport avec toi. Bon nitwa Akimana Michou Miracle. Michou Miracle. Ego. Kote hariya nawe murabona turi kumwe ndibaza ko ashobora kwidondora benshi barakuzi ni CEO ni big manager wanje bashobora kwidondora boss. Yo Irakoze byo birakwiba bamaze baciye bamenya kwanza baranzi kuva bahereye bambona. Yeah, ni CEO wa Siren Vibes TV ni Hosy Irakoze. Ndaryohewe cyane. Ego nanje ndaryohewe kabisa. Nakubwiye impamvu ndyohewe. Oh yeah, no, kubera kuruka kwa ikiganiro na je I'm thankful. Sumuririmbyi ni juste umu journaliste. Hosy ndakeneye umfashe. Le but yo kwa turi kumwe na Michou Miracle ngaha ni yahe? But yo kwa turi kumwe na Michou Miracle miganiro cy'uyu munsi ribaza ko abenshi barabizi ko tugeze ko Michou akaba gishusha. Ndakunda vibes ziwe bro. Bon, Michou twarakoranye muri Bujahiti, turakorana muri Siren Vibes, but acaranyika. Ngo ntiyagiye. Oya wanatubwira ko yari yagiye. Nari hafi, nari around nyene ndiko ndabakurikirana hafi. Hari igihe umuntu abashaka hopo gatoyi, aki eclipse kugira ngo abanze asubirane mood, abanze aho nouvelle cause hari ibintu byinshi umuntu turakwiye kuzana innovation. So nari nagiye pembeni kugira ndabe ibyo abandi bakora then ndabe ico no hindura. Yes, Michou Miracle, waratangwe entertainment, waratangwe kuba umu journaliste, waciye mu mbonesha kure nyinshi uca ku radio menshi. Ikibazo no kubaza iyi system yo kuvuga ati reka nduhuke ndabe ibyo abandi bako barakora utuzani iki gishasha avant tout. Oulala, no chanda bwa surprise. Just subscribe kuri Siren Vibe mumenya I'm back again. You are back. Entre temps nitwavuze but igano cy'umunsi no kumwakira kandi muri Siren Vibes. Michou is coming back here on Siren Vibes. Guys, Yumva gute neza cyane. Ndakora subscribe kuri Siren Vibes. Sinzi haravuga unye Kabos avuga ngo what are you waiting for? Umwanya n'uyo kugira subscribe please ibintu bije bishushe. Hosy yarafashe umwanya arito plutôt Michou Miracle yafashe umwanya aritonda arabapoze kugira tuzanira ikintu kimeze neza. Michou n'ikibazo no kubaza ndashaka kumenya why Siren Vibes TV. Bon, first of all, numva icyo kintu cyandi serious cyane. First of all, urabona niho nifiza kuvuga ngo from zero to hero.
gutangurira from 0 subscribe ugashikaho ugeze inyuma y'umwaka umwe sintibikiri sinovuga yuko ari nikintu gitangaje cyane jewe naravye uwatangure kuri 0 mu mwaka umwe ageze hehe c'est vrai harayandi macano andondera canke je mushobora kuba narashobora no kwisanzura cyane gusubiramwo mugo ugasanga hariho akantu kabuze akantu gatoya ugasanga karahinda ibintu byose gute example buja hit ni dufate ni brand nini yasivyo hariho umuntu nka muto yiwanje je nita muto yiwanje uzi mvuga nti why not kuza kumuha yindi kudma like twese tudugane uravyumva kuko simvuze ngo nije kuduza Siren vibe no kubera ko mu mwaka umwe ahanagejeje nahantu heza cyane muravyumvise mu mwaka umwe boss appreciatinga ugwego ugezeko. Thank you. Michou Miracle nivyo warabaye pose uragaruka kandi n'umuntu akadukurikirana umukunzi wa Siren Vibes TV ubwo n'amaduta agumagira avuga ati peut-être Michou Miracle azosubira kandi anyike hama agire comeback bimeze gute now you are official musi ya Siren Vibes TV nibizohinduka kandi sinibaza vraiment kubera ko ndafise ama proposal menshi umwanya nari nduhutse nararonse ama proposal menshi atagira uko ngana mugabo nimba naravuze ati muri ama proposal yose hariho abasabye gucreatinga shasha hewe barazana amafaranga hejuru bayatereka ngo pa mugaje ndavuga no reka nsubire kwa nze donc nimba natoye decision jewe nyene nk'ivolontaire ngavuga ati reka subire muri Siren so nibaza ko ubu uyibata atamakenga bogira je shaka gusaba abantu bakora biganiro bemera Michou abantu bemera Michou ko umuntu w'umukozi umuntu afise vibe ziwe yisangije entre afise vibe ziwe yisangije nanje ntafise abanzi bandike mu commentaire okay Kabos Michou Miracle she's back Michou Miracle I'm back aje muri Siren Vibes TV bigiye kuba ibintu biri unique abajournaliste batatu abajournaliste professionnel abajournaliste bakora ibintu bitangaje bigakundwa n'abantu benshi nabo si bandi ndashobora kuvuga ati Michou Miracle Hosy irakoze Kabos for real ibintu bigomba bimera neza ibintu bigomba bise neza ibintu bigomba biryohe Michou Miracle let's talk about the industry aho igeze reka tuvugane kubijanye na aya ma channel aba live kuri YouTube ibintu nk'ivyo kuri wewe warafashe pause aho ubona rugeze ubona tugeze ku ntambwe ingana gute twese en general we need innovation ico turagikeneye cyane kuko nshobora kumbwira genda aba journalist nka bose batanguye nka bose simvuze bose mvuze nka bose batanguye amacano batanguye je namaze kwinjira muri journalisme so hafi nka twese usanga dufise ivyo no kwita bavyita gute uzi content imwe urumva so we need innovation so turakeneye yuko n'umunsi birabishe gusanga ugenda kuri naka TV ugasanga bagiye guhostinga nka Oleg bose bakoreye ugasanga bose en plus nta muntu n'umwe yafashe angle itandukanye n'ubundi bose bagiye kuri indirimbo Doctor je ndashobora kugenda kuvuga indirimbo Doctor muga nkasha mu yindi angle donc nivyo rero kwiye guhindura vraiment ikibazo canje kadagitware kwa big manager the CEO of Siren Vibes TV Hosy irakoze mu cubero canke ndakeneye mumbwire igihe mwumva yuko Michou Miracle agarutse muri Siren Vibes TV ndakeneye kumenya ikuntu mwavyifashemwo ukuntu mwavyumvise ndakeneye kumenya mood wari urimwo wavyakiriye gute bo kutwengiye nani biki hora mvuge je premièrement kwanza je uyu mukobwa arazi ko ndumufana wiwe Michou Miracle je ndumufana wiwe vraiment arabizi ko ndamwemera kandi ndaramwubaha ko ndazi ko ari ibintu andusha nanje ariko ndamurusha urumva turamachingana ndimwe bon rero je Michou kuba hari gihe nabandi twakunda guhura kenshi arahana kunda gupowera ku mugoroba reka de kuhavuga urumva hari gihe usanga ngiye ngasanga turahuriyeyo urumva rero je nsanga mvuye ku kazi nkamubaza Michou what are you doing here? Nothing. Nothing. So what are you doing here? What are you kurakora? Urumva havuga c'est pas normal ko rakoje sinagiye kumubona atareka arakora canke yicaye urumva avuga nkamubwira Michou jewe vraiment imiryango iruguruye ushaka kugaruka ebana alezi jewe nta nakimwe twapfuna nakimwe turapfa kandi ndazi ko ndakwemera ndazi kuri umukozi mwiza alors igice tuzokumva ushaka gukora uzoza rero faut pas miss heze tusura gukumbana kade habo ni video ni vir ashambira ngo zo nshaka gukora vraiment ndamubwira vya vrai ashaka gukora ndavuga
yakwa ngo dukora urumva rero jewe naragiye gukora ko deja fallait que wenyene yigarukana kora ko niba navuga ati niwe yarazigiye pose yizoherera nkuko yabivuze fallait ko wenyene ari wenyene yigaruka avuga ati ndure ndaje gukora ndashaka gukora soit yabonye yarize kandi ubunye afite determination nkuko yabivuze azanye ama innovation azanye ibintu bishasha batari bamenyereye ko batari baramenyereye n'ibindi ngirazo ndarabikreya au fur et à mesure kazogenda arakora donc abantu bose bari bamukumbuye Michou d'abord banze banshimire urumva shima ko pose yaheze kwanza bashima no ko yavuye muri pose baragusengeye vraiment baragusengeye amasengesho yarakoze. Yeah, Michou Miracle ndemeze jana kujana yuko you are the best presenter in town muri category y'abigeme cyangwa y'abakobwa no Hosy arimwo Hosy afite ikibazo nza kumubaza kandi Michou Miracle what can we wait for you turindira iki kivuye wawe niyo yari byabindu ngene abantu bavuga amajambo mugani tubona ibikorwa what can we wait for you Murakoze arakora Murakoze arakora reka bitubwire abantu ntavyo baje ndamuzi kandi ndamuvugira voilà Michou hari abantu batamuzi je nkuko ndamuzi Michou c'est vrai bazi barazi kugumuka nta atazi kumusagumuka nta muntu atabizi muga rero Michou akoze wonyine usigara avuga uri mukobwa akoze muki kora umva yitumye arakurikira avuga ati yego vrai umukobwa niwe dukeneye niwe twari twifuza d'ailleurs abantu bamuzi Michou barambwira Michou barambaza Michou ari mu biki turamukumbuye Michou dushaka kumubona Michou ureno ubwo bya ngo turindiriye iki bamurindire tu ngoje nawe nabitubwire tubwire Michou je kuno en fait na nawe mfise no bisigura birarenze so ego Kabos tuzokorana okay uzi nabwo bawumva ufise kuwe na Michou agarutse muri Siren Vibe TV hamwe uvuga ati no tugende buhoro urashobora kuvuga ati mu sister peut-être araje kunkura kuri 6 birashoboka birarankengeje bari badakubwira ikintu kimwe je shaka kuba barakora ko deja Michou atembe azoranje ariko aranteza imbere uravyumva niyo bari karakora neza wanashima jago akore kundusha sivyo azori kayiteza imbere wewe nanje zobari karanteza imbere sigura ngo sishaka kugira ko barakora ko daya hago shaka nyene uza nteraye je navuga ati ndashaka ngo dukompeta urumva ndashaka competition rero mugenzi uvuga ati Michou ngaha turi muri competition bisuma nanje nkora cyane bisuma bituma azanye innovation iyi nanje nzani yindi nta competition kubera ko nta competition shoko kubera ko turashobora kugenda tugategura emission tuko turategura twese tegurira hamwe ugasanga emission ni kwandi cyane guyo tuko tuyitegurira hamwe none two competa mugabo hari gihe ushaka kuzana umuntu bwiwawe nje nta ndabuzi nanje ugasanga ni rwanje utarubuzi nivyo nanje nkubonye namaze nkubu bamenye ko namaze kumwe naho nasezera kera inyuma ya pose nabinduye Yes, ino show iri dédicace kuri Michou Miracle. This show is for Michou Miracle. Twakoze kino kiganiro kugira tukwakire abakunzi ba Siren Vibes TV bakubone babone ko ari umujournaliste nanje Hosy yarabingiriye nararyohewe gose merci beaucoup CEO. Cenge ndakunda kwakira abantu banje vraiment. Maintenant en forme trio magique. Ndi entre tunashaka iyi emission iri dédicace kuri Michou ariko kandi dédicace no kuri kwana ko dukurikirana. Twebwe tudufise des idées dushaka gukora cyane abo turakeneye mwebwe turakeneye ama ide yanyu hari umuntu ashaka kwareka ikiganiro afise ide sivyo wazana ide yawe kuko maybe ushaka kuba udafise uburyo bwo gushikana twe duhagaze canke dashaka kuba wowe ushaka kuvuga nk'itwe tuvuga dashaka gushira isoni nka twebwe zo kuvugira ku mamikro cyangwa ku makamera ariko ushaka kuba ufise ide mu mutwe yiduhe hama twe tuyikorereko hama kina cyo mudutera intege muduterere sivyo none keep supporting mashaka twandika ku marezo sociaux yose dukoresha Twitter cyangwa kuri Facebook cyangwa kuri Instagram ni Siren Vibes TV Hosy ukoresha amazina yawe ku marezo sociaux ni Hosy Irakoze hose just impindura amazina Michou Miracle nyene no kuri TikTok ni Hosy Irakoze Kabos kuri Instagram yes kugira TikTok lakini we sina TikTok mama sinzi ngene babikoresha kuri abademu TikTok ni abademu ona huyu sawa kugira ikiganiro tukigende neza tukirangize neza mama kuna furahi au hujafurahi tunaangalia sasa tunaona kama na furahi wataweza kwa Kiswahili kusindana nasi kugira twereke muzi urimo tuchane we
hapa mimi nafika na sepa kwa pembeni Tujane Michou Miracle bemeze. hari indirimbo nkunda cyane nilikupenda ukanipenda kijani litenda nikakupa unachotaka nikakupa unachopenda dos cara There's my friend seats. mama Michou Miracle, she's back. You are back. The song goes on. Mwanya nugwawe. nakumbuka mama linambia siri masikioni Mwanangu kwenye penzi lazima uwe makini. Mapenzi ya sasa si kama kama yale yale ya ya zamani. na demo wa sasa si kama wale wenzetu mama si mskini kafanya ugara Wewe! Jitupa Big ndani ya Fizz, so this is penzi. for you. Ku bantu bose badukurikirana ibintu bimeze neza. Akajambo kanyuma ubashikiriza abakunzi ba Siren Vibes TV. akajambo kanyuma bashikiriza abakunzi ba deja mwabaye benshi mwabaye 18000 c'est beaucoup kuri Facebook ni 20000 c'est beaucoup Merci beaucoup. kuri Instagram ni 3000 c'est beaucoup Merci ubadusha mwandanye muba benshi kuko abantu babanga no kubanza kwizera ifo ko natwe tubanezereza vrai Tubanezereza. on va notre mieux Ego. kugira ngo mushe muri satisfait ariko nanga ntimuduhebe mwandanye mudukurikirana ko dukora ku bwanyu mandabivuga mudahari nitwokora sérieusement je nkozigana nkabona ntikirabwe ndacika intege alors nimba udashaka ko cika intege ibiganiro byanje birabe ubipartage abarundi batazi Siren Vibes bapartage bayibone barabe ibiganiro vyacu bamenye ce qui se passe ici mu gihugu ku bantu bari hanze aba diaspora kandi merci beaucoup kumura mu bantu badutera intege yaduterera cyane ndakongereko baradufasha vraiment Yeah man. aba diaspora murabana beza bakonge aba diaspora nabana beza Yeah, vraiment much respect. n'abantu bacu biwacu nga badushaka ama like n'ama commentaire muri abantu beza Yeah, man. alors mubandanye mundi supporting mujama mujama yamameze ngo dislike man ujya muntu yagira dislike Man, nawe what's wrong, man? urindira gato ujya muntu agira akajya kaboro kuko mpanda yivuga ugize akajya kaboro kuko nimba twakoze ikintu kibi okay nta kibazo ugira guke mugabo basivuge impamvu ugigize uko nimba rega man hari usanga ufise nk'amajemi kuri video ugasanga ufise amajemi nk'igihumbi ukazibona hama hariho umujama umwe misi yose sinzi yaba ameze ngo ndi Jama, Haters atuwa gonna shana hate. vrema, utajijua. Ubandanye nshiraki iboro mugabo utubwira impamvu wese kugira ngo tusheku ukosora amakosa tuzoza twakoze ico gihe zo wagize gukanga sivyo none. Michou, this is your time. This is your time to tell them, talk to them. Gira ico babwiye, gira ico bashikirije abakunzi ba Siren Vibes TV. Kandi mu mushuhire tumuhe ikaze. Ikiganiro cyo cyambere dushireko ama views, dushireko ama commentaires menshi, tumweke ko twari tumukumbuye. Sister, that's go micro yeruka kera. Kugira ngo ni peshe. Micro yeruka kera. Yes guys, I'm back again. It's me your host Michou Miracle. Utarakora subscribe ndagusaba uyikore then ubugura kajya ka notification ga the next video. Ubu wa mbere kuyibona bana. Nawe munasezera uko nibishanye. Oh yes, hani introduction sindasezera. Okay. Kare naho nasezera ngo on se revoit mu kindi kiganiro très vuba. Je vous embrasse. Ciao ciao ciao. Mais nazanye nti. On se revoit demain mu kindi kiganiro. Ou pas? Ou pas? Pourquoi? Donc t'es pas sûr de toi-même. Man. Muri 2020 maze kubura abagenzi mirongo. Yeah, merci beaucoup. We love you. Keep supporting, keep loving us. Turabakunda cyane. Peace out. This is Siren Vibes TV. Kabla tujaga. Kabos ngabonye kuri yaraberewe. Papa. Hii ni Siren Vibes irari hapo no bimana. Yari yanasobetse. Hose ni kubera Michou Miracle. Ayona. Sois la bienvenue mu muryango wacu. Iyo mise mutoyi hagacira ngo muyirabe. Munayipartage. Mwamura abantu babi. We yari bwa kwambarire gutya. Ntihebwa nyambari uko frame. Jewe. Yanyambariye gutya. Oh, hamamvuze ngo amudokwinega urenze ni utambutse izuba riraka. Aha, bye bye guys. Ntimwagire kura Baby Mark basha uyu muntu Baby Mark vumafoko tumugira promotion akora dufasha gose. Baby Mark indirimbo yiwe nishasha yitwa Fine Girl ngana muyira mushaka amavyuzi murumva menshi munamufollowing kuri Instagram yiwe yitwa Baby Mark ni CEO wa Double B aba USA mugano murundi kandi no murunga ari supportive cyane afasha abarundi bagenzi kandi arashoboye akora video nziza indirimbo nziza donc foko tumwereka urukundo ko nawe nyine aratwereka urukundo Hama kubijanye nice and free. Nice and free abandanye bayikoresha kujya nyene vile kisi mnaijua Yeah. kujya nyene peace We love you. I'm gonna show you what to do. Rendezvous, dinner for two. Baby, you are the one for sure. I'ma give you all my love, try to give you
anything for my city. Yeah, rendezvous, dinner for two. Baby, you are the one for sure. Siren Vibes TV.